Mwaramutse, hari umuntu yandukiye audio nasangije kuri Facebook hano ankosora ukuntu navuze yuko iyo niko navuga abadede ntavuze abanyagihugu bato bato bo mu vyukuri still je nibaza yuko abanyagihugu bato bato ahanini ata decision ta pouvoir yo ku decision bafite mugabo cyankosoye nivyo iyo ushigikiye umuntu w'inkozi y'ikibi nawe ico kibi kirakwagira mu bisanzwe kuko hani ikintu bita banality of evil canke la banalité du mal ni expression umwanditsi umwe yakoresheje yitwa Hana mu gihe cyo ku Budagi igihe abanazi bica abayahudi n'abandi badagi burya barapfuye hariho abadagi benshi n'abayahudi mbere wanashaka ibintu vyakugwa barorera bamwe bakavuga ngo nta kundi turi bubigenze abandi bakavuga bati nakare abayahudi badutwara ubuzi nkuko bikuba muri South Africa canke nkuko mva mu bundi ngo nakare ngo baratwunize canke bakavuga bati jewe ntibindaba bariko barondera bariya gusa ku buryo kwanza haro n'indi mvugo bavuga ngo baje kurondera umwarimu bavuga ngo sije bindaba baza konda mu katolika ngo sije bindaba baje konda mu yahudi ngo sije bindaba kazima ntari mu katolika cyangwa mu yahudi hanyuma hagezwewe ko bagushika ko nawe urabura ikikuvugira ko bose bari babatwaye ine ni case cyo kuvuga banate du mal nabo bantu bamwe bakora ikibazo ngo bari kwakurikiza amategeko abapolisi abasirikare imbonerakure n'abandi bakora ikibi umenga niko kazi bakora mu stanteri sepa donc ugasanga abantu bato bato nabo babaye abantu b'inkozi z'ikibi so ivyo yavuze numva vyumvikana iyo ushika inkozi z'ikibi naco kikira kwagira kandi iyo abadede imagine gutora abantu 100% hanyuma umuntu mwana toya akavuga ati je na leta nta nihari mwahitoye kwijana mbwa ngo nta yari genda muje kuyirondera mu buke ngo neje tuzosura tubatore wumva mufise sanse nta sanse bivise bo wavumbwira ngo ntabwo batoye kwijana barayivye bande yivye vidama ahubwo naho bica vyerekana ko babandi bato bato nako ndexikiza no bari mu yabiba uko aya matora abahagarikiwe n'abarimu muri primaire n'abari muri secondaire n'abagronome mu makomine n'imbonerakure n'ibiki donc n'abanyagihugu bato bato nabo nyene mu nkozi z'ikibi babarimwo bo aina cyo tuma rimwe hari igihe bumvira ikigongwa asuti none se aba bantu mwebwe ko noho ndabumvira ikigongwe ko buca mukadishi ngo murashiririye turabatora nibiki uvuze ngo turamukorera ko mweho umuntu yobumvira ikigongwe guteka abantu b'Imana je hari igihe n'ikigongwe kimera nk'ikigabanutse kukumvuga none ayo magogwa namwe mu bayitera murimwo kuko ibihugu vyinshi no muri Kenya yo Ruto cyangwa de president icemezo badashima baravuga ati sigaho hanyuma kagaruka bakumvikana bakagera ico bahurije ko bo mu bihugu vyinshi iyo umukuru w'igihugu agiye ara derive nubwo uzisivye Trump no musigize ingangari mugabo keshi na keshi bihugu abanyagihugu baraguruka burya na Trump ntibamureka ngo asinzire bagomba bamugwanya hirya no hino kandi uzoraba umwaka uza ntibazosura kumutora ico navuga donc nuko abanyagihugu bato bato nubwo navuga ngo nabo nyine barimo malheureusement bon nari nakoze n'indi video ahubwo ncandeka no kuyisohora kuko ribaza ko nari nabahaye nabejeje cyane ariko nsubiye inyuma kandi uravye n'igihe vyagiye biba muri aho mu Rwanda wacu no mu Burundi nyene imbere yaha harapfuye abantu batari bake mugabo keshi yego nivyo intwaro yashobora kuba iri mu ruhara canke ari yagiye ku mutwe mugabo aba homme de troupe sivuze aba homme de troupe nk'abasirikare abantu bari kuri tele bariko barezekita abo bita food soldier donc abantu bagenda batema imipanga canke batera imigano abantu canke babashorera bara barundi b'abaturage babaye basanzwe canke abanyeshuri canke umukozi wundi wa leta abaye mugabo abaye atakintu nakimwe ariko arakorera atamushahara extra adashinzwe ubutungane canke ubucamanza atana inyungu nimwe bikuramo usibye gusa ko ashobora kubona aryoherwa no kubona amaraso wundi mwene wabo so ndagwenda garutse umuntu bashigikira intwaro y'agahoto nawe n'umubaya to be honest ndakubwiza ukuri kandi nako ibintu byinshi bira ku mitumba abantu bicwa abantu bizombana kuraze hohotera abantu baregana abantu bafungana ibiki n'ibiki ariko nashara cyane gushikira leta y'amafuti nawe ubu umunyamafuti mu bandi munyihanganire cyane gose kuko n'ibintu bigaragara si ibintu uvuga ngo rikuraje gutohozo cyo kubaririkiza ni ibintu biboneka none nk'ubu nivyo vuga ngo vy'abatize ubuzwa kwiga n'iki evidama birashoboka yuko haba classe abantu batiga muri iki kinjana tugezemwo ibihugu vyose baho bigeze
bariga kuri secondaire ni obligatoire kuja kuri secondaire umuntu atize no kuvuga n'umuntu yaje secondaire hanyuma akaja kwigwariza mu bindi naho nyene haba ari ibintu bakora imyuga bayubahirijwe umu electricien yaje secondaire acagiye muri electrique cyangwa muri plomberie cyangwa ibiki ahembwa cyo kimwe n'umwarimu yaje université ntabwo ari ubuzi babuciriritse baca baja gukora nkuko ubona mu Burundi abantu baca baja kurima forever naho nyene kurima birenza barimira abandi nabo bahize vango bariko bararima se ntibarima ntabwo bahize bagera n'amasuka uretse cyo gusaba kwerekana kuri televiziyo baraza bakerekana kuri televiziyo bafashe isuka gaca yitahira mu modoka yiwe kunywa biyeri kuri cercle hanyuma abahutu bakasigara baramurimira okay kico cyo ndakivuga ndaze ko harimo abahutu ico cyo no kivuga sinona babesha ubona abahutu barimira abandi bahutu bagaca basigara bararima ngo ndiko ndarima haya ku gasozi ngo dugi wanyu murime na isizo ndavuze ati none woduga kuri mu gasigara bakora iki ngo buca burimisha umva ucuvuga nk'abandi bantu rimisha so ni kuvuga ko ako karenganyo nako nyene utakabona wowe amaso abahumye leta itakuvuza leta itakwigishiza umwana neza ukirigura hangayika ngure kujana mu maprive uja guhangana nabo bayiba kandi nawe atahufise uyiba wamushire muri za publique hakamara imyaka akabura gutora exagera subira kuja kurima leta mu gutora ubuzi icagura igaha abazi bakabwima buriya leta itakubakiye amabarabara ntikubaka ibitaro je nakubaza ukuntu abantu bafungirwa mu bitaro imva zigafungirwa mu bitaro leta ikwima umushahara niyo wayikoreye ukirigura aja gupagasa burya ntuzi ko ari douleur nini cyane umuntu asiga umugore n'abana akaja kwirigwa arapagasa hirya no hino kandi yarize leta novuga ko ari yimbura kimazi igahohotera abantu igapfunga abantu mwebwe ivyo ntima mubibona so ndagwenda garutse inkozi z'ikibi n'abatugwa tubarimwo sawa mugire umunsi mwiza tuzosubira bye bye